reka dusome ijambo muri Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 5 n'uwa 6. Amasengesho yo kwihema azara arangirira deliverance. Amin. Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 5 gushika ku 6. Namwe bakungu mugamburukira abashingantahe mwese mukenyera ukwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana igwanya abibona ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Nuko mwicishe bugufi muri buri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi kugira ngo muzibashire hejuru mu gihe gikwiye. Amen. Imana nishira hejuru mu gihe gikwiye. Amen. Ndasubiramo, namwe bakungu mugamburukira abashingantahe mwese mukenyera ukwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana igwanya abibona ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Murabyumva yuko umwanya wawe nturagera, igihe gikwiye kizoza. Amina. Reka kwishira hejuru, reka kwigira igitangaza. Amen. Amen. Amina. Ngo yango bazodondera ninda zokurondera. Amina. Ntabwo azokurondera kuko uri gukorera Imana, nturi gukorera umwana w'umuntu. Amina. Kugenda bizi ngo reka nigire ngo bazodondera. Ntumaze kubipima none ugasiba n'umunsi umwe, ninda amaze kugutelefona. Amina. Ntumaze kubipima ugasiba n'umunsi umwe, ninda amaze kugutelefona ngo uraza. Umurimo ni uw'Imana, umurimo si uw'umwana w'umuntu. Amina. Amen. Benga amen ko zakana. Amen. Amen. Turahanura na di pastor. Je nabuhanuzi ngira sindababesha. Oya. Mugabu buhanuzi ufisa aho bushikira. Sibyo none. Bushikisa aho bushikira. Ufisa aho bushikira. Kandi ubuhanuzi bwiza nuko nyene. Amen. Ubuhanuzi bwiza nuko nyene. Kuko Imana mu gukora igitangaza ntacu ugenda guforosa. Agiye ugiye kurondera ubuhanuzi uba uri kuraforosa. Ubundi Imana idukorera igitangaza buri munsi. Iyo tugendeye mu nzira yayo, Imana idukorera igitangaza buri munsi. Amen. None tuza mu ngoro y'Imana kangahe? Kuwa 3 no ku munsi w'Imana nimba ni uzorindira ibitangaza, kuwa mbere ntugikeneye, kuwa kabiri ntugikeneye, kuwa kane ntukeneye igitangaza, kuwa gatanu ntukeneye igitangaza, none uzorindira dimanche. Amen. Amen. Oya tegura inzira. Ujya naho umukozi w'Imana muba mutabonanye utushinga intati naricaye bwa bundi igitangaza ndakironka kubera wagiteguye. Amina. Reka ubwibone rero. Amen. Ubwibone rero buri mu byaha bigoye kwihana. Ubwibone buri mu byaha bigoye kwihana. Nta muntu ndumva azi imbere y'Imana bavuga ngo jewe muntu ukuri ngo namaze kubona unaribonye kubwibone. Oya. Kuko kenshi niyo umuntu bariye aguterera hariya hirya akubwira ngo urambeshe, akubwira ngo murandondera ngo nukunyaka, ariko icyo ni icyaha kigoye kwihana. Amen. Amen. Amina. Hari ibyaha byinshi bigoye kwihana. Ukaraba Imana yagutijije impano ukaca uyikura mu bwibone. Yewe iyo mpano ufise niwe yishira ku bwibone uzobibura ubibone. Harimo icyaha cyo kubesha. Amen. Icyo cyaha cyo twakirose kwihema yuko urugo uyu muryango uzuyemo abantu b'ababishi. Amina. Amina. Icyo cyaha rero cy'ububeshi kiri mu byaha bigoye kwihana.
amen Amen. amen Amen. jewe ndamaze gutangazwa n'umuntu w'umubeshi. Umuntu w'umubeshi burya ntabura n'ingene abitangura. Jewe hariho ukuntu nashatse kumenya umuntu abesha ingene atangura kubesha. Jewe nashatse kumenya umuntu ingene atangura, ariko naramucunze umubeshi, ndamwicungira ko ndavuga nti je ndagusavye Mana unyereke umubeshi ingene abitangura, ingene atangura iryo jambo ati jewe uno munsi ngira mbeshe pe, kandi bigafata bikurasha bikamukundira. Nawe urazi ko umubeshi ashobora no kukuzunguruka iruhande, akakuzungirira ku ruhande, agatangura no gutwenga gusa, nta jambo uravuga, nta n'ico uramubaza, nta n'iki, ariko araribwaribwa no kubesha. Amen. Amina. Akazunguruka, akabura amahoro, akaribwaribwa, ariko arondera gusa ingene bimutangurira ngo yinjire abeshe. Kandi umubeshi wa kweli kweli ntawatinya kubeshera. Amen. Amen. Ntawatinya kubeshera pe. Umubeshi w'ukuri oya ntawatinya kubeshera. Arafundafundika, agafundika, kandi benshi muri abo iyo bimenyekanye arakubwira ngo ninde yabivuze, cyangwa atangura kukubwira ngo naho ndakubwiye. Uraraba umuntu azotangura ati naho ndakubwiye ntuzi ubibwire naka, uwo muntu urabiharura nk'ukuri guki. Amen. Uwo muntu azotangura kukubwira ati naho ndakubwira aka kantu ntuzi ukabwire naka, uwo muntu uracuharura nk'ukuri guki, kubera utinya ko abibwira naka. Je nagira gahunda ushaka ko abivuga, cyangwa nagira ngo umutumye kugira ngo abivuge, cyangwa ikintu ubu ntumye kukivuga. Ahubwo rero ndabahanura kandi ndababwire kare, ntiyagira umuntu azobwira akanashaka ko navuga nukuri, kandi ntuzutangare nakivutse, kuko jewe ubwiye ikintu swati ndagishiranye naco cyangwa ndakibwira uwundi muntu, sinshobora kukinuma. Kandi wanteye inkuru, iyo nkuru naje ndakeneye kuyitera uwundi none. Yego none ntari inkuru bwira kukinuma kandi ryoshe ndayibwira uwundi muntu. Mbwira ngo ndayinume gute? Sino yinuma kwe. Iyo nani mpanuro ndabahaye, ntimuzegere pastori kurambwiye ngo pastori ko kakantu kanyuma kuze kubabara ngo nakamubwiye ngo nzigo ntakavuga. Oya ntaje ntako ndavuga frere, ntako ndavuga. Ubona rero udashaka ko nzokavuga urakinumira, kuko uzomenya inkuru ushaka ko ndayibwira uwundi nawe kuryohere canke ikimukosore. Mugabo rero ntuzubwire ibintu uriko urabesha. Amen. Amina. Amen. Ico cyaha kiragoye kwihana, ico cyaha kiragoye kwihana. Umusore birakunda akarasha umukobwa mu bubeshi pepepepepe bumukwiye, kandi bigafata akamwinjirana mu nzu. Urabizi ko ijya nzu ari je nayiguze, urabizi ko iyi modoka ari gwanje, nawe urabizi ko bitazamara iminota ibiri udahinyutse, ariko bigakunda pe. Umukobwa uzomushikana mu nzu, atangura kubona imodoka urasubije, atangura kubona nyeniza aje kubishyuza, none uzocuvuga gwiki. Jewe hari igihe ababeshije ntabumva ibyabo, none uca uhindura amajambo ukavuga gwiki ngo aranzurumye arayiguriye cyane, ngo byarashitse byashitse ibintu byashitse ibintu. Amen. Umukobwa akisanga neza barabasohoye agiye kuzuba, none ubwo rugo muzorubanamwo gute? Ntuze ngo wibaze none uwo mugore tuzobana mu rugo gute rwubakiye ku bubeshi. Rwubakiye ku bubeshi. Umukobwa nawe neza araja araramanze ku musore yasize muhira abana nka babiri yabyariye iwabo. Je ndacari isugi n'ukuri. Hirya y'ejo mama wawe arabamanukanye abageranye ku musore,
utanguye ko umwana guhamagara mama, utanguye kumuterera hirya uyo nawe none nturi nyina wiwe. Amin. Umwana arabimenya asigiye wavuga ibiwani ko atari ahari. Umwana atanguye kuguhamagara mama